kuhisha amakosa n'abandi bantu bose muzoza muranyumva ngaha iyo ndakubajije ikibazo ukagihisha je kuri analyse yanje mba mbona umenga hariho ibintu uri kuranyegeza udashaka ko abantu bamenya so ejo nivyo vyari ko biraba muga numvise nk'ibi bintu mumbwiye bijanye n'aba bamaze y'imyaka 5 imyaka ingahe ndumva yuko n'ubuzima busanzwe ko n'ahandi hose na mahama turi canke ntihabururo akadiri uja gusambanywa n'uwundi hama karonka ayo mafaranga yiwe biba hano hose vraiment je narinzi yuko ahubwo gusa arayo makompanyi atwara abo bantu bazi neza ko bagiye gusambanywa bazi neza ko bagiye mu bibazo bazi neza ko babatwaye ahantu hameze nabi kandi bakabikora n'ibigirankana aho niho mbona umenga n'amafuti nayo ari ibindi ugenda wonyene bakaguhidiri hama widiri ukayikuramwo aho biragoye kagenda abantu bose abakobwa genzi ivyo bihugu abikora ivyo nuko baba babishaka nuko baba amakampuni atwara abo bantu batwara badafise kontra n'ico gihugu nimba ari abarundi bagiye abarundi kazi bagiye baba bafise kontra Uburundi buba bufise kontra n'ico gihugu agiyemo Jeje kagenda nariko ndabimubwira akaguma nyingizamo sorry gatonya Eliane jewe burya namba umaze kunyumviriza ndi umuntu iyo yakoze ikosa n'ikigongo aragisaba n'amavi ngashira hasi ngafukama nkavuga nti ibyo nako ndavuga ejo ntivyari ibyo paraporo y'ivyo numvise ubu onye oya nta muyobozi usaba imbabazi Eliane nturiko uratahura jewe ahantu nagiye kuvugira ibi bintu mvuga nti ibi bintu ni amakosa ibyo bintu muko murakora gushika naho na baby girl ndamubwira nti uyo ari mu badandaza mu bantu ni kubera narababaza ni mutubwire iyo kompanyi ijana ivyo bintu bafitaniye kontra na gouvernement na Oman mukanka kuzivuga kandi murabiziko mwanse kuzivuga sindiko ndabesha kameme mwaranse kubivuga je nanje mwanse kubivuga rero wait iyo mwanse kubivuga nkaza numva uwundi abivuze kavuga Vianney akavuga Ota Desire kazanga akavuga ati hariho case nigeze gukorana n'aba hama bonye ne bavyijanamwo jewe je kura plus Desire na Esperance bavuze bya Ota nibyo bindi hakonza kumviza abantu mbazi ikibazo bakanka kukimbwira so part 1 yabayemwo misinformation mwari ko mumvuruga mu ma information muga part 2 iriko yajamwe ama information mwamwe antuma nchangira yandi ma analyse kana kinama ubuze gatonya ubuze ngo nta mu leader asaba uruhuje asaba ikigongwe ahubwo urihenze cyane umuridere suga ko ari no waterwa usaba ikigongwe umuridere suga ngo umusin suga ngo nawe nta makosa akora hari ama analyse na my false information ronka hama akavuga ati I am sorry kuri iki kintu ko nari naha ama information mabi Baravyumva kuma bro uzi yuko baca no ku kibuga c'indege bagafata amafoto mbere yuko bagenda ahubwo nunashike huye oya kagenda mu ncamake ibi bintu bariko baravuga nukuri koko abakobwa bagenda cyangwa baba abakobwa b'abahungu bagiye na company baba bajanywe nukuri company niba bajanye ahubwo abandi bo bivanye n'ubunebwe bwabo cyangwa badashoboye gukora ku kazi nibo baca bagira iki baca bikura mu kazi bakaja mu gusambana bakaja mu kwigurisha amahitamo yabo baravyihitiramo bakaja mu bintu bashaka nukuri kw'Imana nukuri kandi ntazogira umukobwa cyangwa je ari nkomaze imyaka 8 bamahaniye hani wota gukora akazi ntazogira umuntu atinya kujya gukora akazi na 13 hanze muri Oman cyangwa muri Dubai cyangwa muri Saudi Arabia ego barahura n'ibibazo vraiment mugabo si bose bahura n'ibibazo urumva icyo bomenya uzi yuko kugira ngo wandike ahubwo none ga Eliane
iyo utanguye kugira gukora wemere none wumva agence nk'iyo ucuvuga ngo si vyaduka kugira wemere ya agence yemere oya si gutwara vyaduka vraiment si vyaduka n'ukuri oya kuba atari vyaduka ndavyumva yuko atari vyaduka mugabo nuko muri part 1 bari bampaye ama information amwe apana vuga ngo ama information atariyo ayo ma information naronse niyo mugabo kuri bamwe bamwe si kuvuga ngo ni ibintu biri generalize ngo twoca tuza kubuza abantu kubikora ni bimwe bimwe usanga byarabaye gusa kubera aba ba baby girl na ba Eliane bariko baratanga information zidakwiye bimwe babihisha wacumenga ivyo bindi abandi bariko baravuga n'ibyo byo gusumba abo bandi ko bariko barahisha ibintu sinzi ko mutahura ico ndiko ndavuga oya kagenda je nagutaho je ku ruhande rw'iwanje jewe nagutahuye wewe kuri information waronse information zitarizo uriko uravyumva kubera ko jewe no apana no ntabwo information zitarizo yarose information zidakwiye Voilà. Jewe numvise ko ahubwo igihe numva ko hariho company zishobora gutwara kuko jewe nkanje nk'ubwanje jewe narigeze gushaka kujya Dubai gukora kuri aeroport nciye muri company nafashe passport yiwanje nja mu Bugande ndabirondera baranyankira bambye ati ebana wewe kubera ko iyi passport kuko zose ni East Africa mugabo bambye ati wewe kubera ko ariyo mu Burundi uwe ntibishobora gukunda kugenda uciye ngaha mu Buganda utegerezwa guca Burundi utegerezwa gufata iki utegerezwa guca mu Burundi hanyuma ukagenda mugabo mu Burundi iyo company itwara abantu ntiyari ihari urumva ntiyari ihari rero maze kumva nuko iyo company itwa gute iyo company itwa gute ndakubwiye company iyo mu Buganda kwaje yatwagwa gute ndakubwiye company nari ngiye kuronderamo mu Buganda niyo banyangiye barambye passport yawe kagenda ivyo byo mu Buganda iyo company yo mu Buganda ihoriye gato kagenda nashaka kubaza jawe ikibazo ikinduma je hinga gatoya serisha ndagwijana igituma je nguma mbaza ni kubera chaque fois tuvuze izo company mwese muca muhora mukaba kimya none namba ari ibintu biri safe namba ari ibintu vyiza namba ari ibintu bitanga akazi ku batagafise kubera iki muri ko muranyegeza ayo mazina y'ama company no kuvuga yuko hari ibindi bintu biri inyuma mutaka muravuga none kagenda ndakubaza none wewe company yo mu Bugande uri umurundi ushaka kuyimenyera iki nta barundi none bari mu Bugande mu nyana bariko baratwumviriza none ko mu company zose ziri mu Bugande zitwara abantu hanze za Dubai za Qatar zitabemerera harimo akantu je ndo ngoma mfusa akantu karimo kagenda je ndo mvumenga harimo akantu kabisa kagenda imana mwijuru nta jambo ni gwanyu mwese kagenda ndakumva seriye izo company naho zoba zihari nta mu minere zirungika kandi nta kindi zirungika ico nagitahuye abantu bakuze hagenda umuntu akuze icya kabiri reka ngire commentaire gato yakora abakobwa b'abarundi sabari muri Oman gusa sabari muri ariho za Kuwait Arabia Saudite Qatar Dubai Serbi nibaza ko irimo nayo nyene irimo n'isi yose ni ibihugu bike bitubaboko batarimo no mu Germany bariyo ikibazo ahantu kiri abo bakobwa b'abarundi baragoranye nibige kurya bakoze urumva nibige kurya bakoze kandi bimenye ikintu indya yose uzojya utarushe uzoce witega ingaruka yayo ko ari umuvumo ari icyaha kandi uzorangiza nabi urumva nibakenyere bakoresha inguvu zabo n'ubwenge bwabo bakoresha ikunga babahanye n'umukoresha barindira amafaranga yabo azi ukwezi guheze ugomba kurongorwa nawe arondera umugabo arongogwe urumva aya manyanga yo mu mbaga utabishoboye nawe atahe aya manyanga yo voilà usanze adashoboye ku kazi navuga ati nyakubahwa mukoresha wanje nsanze aka kazi atako nshoboye
nsubiza kuwa ndungitse nsubire mu gihugu canyibarutse canke ndonderera kandi nshoboye. Ariko guharirira abakobwa b'abarundi, ibihugu vyose tuba turimo turabona abakobwa badakora, barindira kurya amafaranga y'abakoze batanze igitsina cabo. Abo bantu bazoheza bace baja kw'izina ry'igihugu, hatukwa igihugu canke hatukwa ishirahamwe canke hatukwa iki, n'uwo mukobwa ku gatwi umuryambwa bumwe akitukisha. Abo bakobwa turabingize, turabasavye nibakura amaboko mu mpuzu, baba bagiye gukora nibakore, bakore ku itariki imwe gushika itariki 30 babahembe, bamenye ko umushahara ari uwo, bagira inda nto. Urumva izo nda bafise ziruta iz'iwacu nizi ndebira umuntu aba agiye kuhaja amafaranga, nuko aba bakunda ni marchandise agiye kugura kandi ayiguze ebana arakoresha mugirira akamaro ivyo asumye. Urumva muri rusangi mwabakobwa mwe b'abarundi n'abagore, nimwige kurya ivyo muruhiye, mwakoreye ivy'ubusambanyi n'ubumara yaho mushitse hose nta n'isoni umubiri. Erega seri urazi ikibazo none kihaba kuri abo bakobwa. Abenshi ntibamenyereye gukora, uriko uravyumva. Iyo bageze hariya rero bakabona akazi kabaye kenshi, aca yumva umenga arapfuye, aragowe. Uretse ego revre harabaho ntibakora abakobwa b'abarundi ntibakora benshi, sinzize bose barafyina mu majambo make. Urumva mugabo rero iyo bageze hariya, hariho mugabo abakobwa bagenda bafise intumbero bavuga ati jewe nimba ari kumenyera kuvoma amazi hariya mu mwonga mu mabuye narabimenyereye, nimba ari kugira kuvyuka mu mbeho narabimenyereye, agakora. Kandi uwo mukobwa arinze akora azovayo afise ikintu c'akamaro amaze je ndaza abakobwa benshi bamaze kubaka inzu, bamaze kugura impangu, bamugurira abavyeyi babo, bafise babafasoni vraiment bisonera kandi barahari baruzuye. Nanjye ndabazi, nico gituma seriye jewe nariko ndavuga nti ivyo bintu byo kuvuga ngo kuko urinze urana hamaze kuvuga ngo abakobwa ngo abantu batwara ngo abakobwa ngo hariya ngo bagiye kubagurisha, ngo bagurisha imitima namba ngo ni ngo amafyigo namba ngo amahaha ibiki by'iwabo. Urumva baba ariko baratwetera ubwoba abandi bantu bashaka. Oya ntuvuge ngo baba bariko baratera ubwoba, kuko ejo twararonse amakuru yabagiye bagapfirayo bakatubwira yuko babata mu mapuberi. Wait gato banze mpeze mugabo, kubera arivyo vyonyene vyariko biravugwa ejo, wamengo nivyo vyonyene bibayo gusa. Uravyumva? Je nico gituma nariko ndabaza abantu nka ba baby girl, nimutubwire namba ari ama agence abituma biba safe, nimubitubwire namba ari ama agence abikora bashobora kwirinda, nimubitubwire. Mugabo umuntu amenya ama information yose kagenda nimba reka ndakubwira ikintu kimwe kagenda. Abantu aya ma agence urinze ubona agence ivuga ngo ni agence yemerewe gutwara abantu hariya, nuko nukuri kwima nakubwiye igishinga naye cyane, nakubwiye ukuntu byagenze. Je nagiye ku gatwe kandi nta agence igeze ntwara, ariko abantu bose bagenda batwawe na agence nuko baba bagizene, baba batwawe na agence. Kandi iyo agence nishobora gutwara umuntu itemewe, kuko nitwara umuntu umwe canke babiri, itwara abantu 10 canke barenga. Uriko uravyumva rero abo bakobwa ikibazo cyabo bagezeyo bakabona akazi karabanani, ugiye afise intumbero yo gukora azi ko icyo agiye gukora. Urumva arashikayo akicara agakora akazi kandi akaronka amahera, agakora ikintu cy'akamara, kuba akagurira urupangu mama wiwe papa wiwe nimba ataguba afise, akagira ikintu amariya muhira. Urumva kuko iwe abari muhira arabyuka agakora akaryama agafunga. Ndakubaza yego kagenda ico kintu ariko aravuga ati hari bataye muri pubere. Kagenda ni kangahe ibujumbura hora wumva abakobwa nta wapfirima mu Rumongera fa pasa ariko arasamba yarapfuye mu Rumongera gusamba no muhindi mutazi nani baruzuye yanyoye utaza amasaha mu marana, kandi uwo muhindi ni wabwo ko gitandiwe azogutanyene muri pubere, none azogutaye bishobora kugenda uko kwa example. Oya gusuka mu rupangu korera mu frame seriye urabona je n'ukuri kw'Imana ntakubeshe
jewe nararyohewe numvise ko hariho kampani ishobora gutwara abana b'abakobwa gukora mu bihugu byo hanze canke abana ubu hariho ubu kampani hariho ni kubera ko batavuga izitwara abahungu none aba bakobwa nibimenye man nibimenye muri bahundinde abahungu urana ikiza abana b'abahungu bagiye hanze baba bazi kibatwaye ntibaba bagiye mu byo busambanyi byo mu byo biki aragenda naho bamukoresha naho akora kuva sinzi naho yikorera amabuye abazi cyamutwaye mugabo abakobwa ayishitseyo abazi ngo agiye Dubai ngo adushikira mu nzu zimeze neza ngo urumva ngo nukoze ivyombo gusa oya reka none ugira abakobwa basambana n'abandi abakobwa icyo ndiko ndavuga Eliane icyo ndiko ndavuga uriko uravuga ngo abahungu babo ngo barakora ngo bagira iki abakobwa ugira basambana n'abandi voilà linda nicyo ndiko ndasigura Eliane Eliane bariko batabariza abakobwa ga Eliane abakobwa bagenda je navuze ati abakobwa bagenda bafite linda Eliane umunota umwe gusa ndagusavye abakobwa bagenda bafise intumbero yo gukora bazi kibajanya atari babanebwe bagiye batazi icyo bagiye gukora biyumvira ngo gusa ngo bagiye Dubai urumva nibo bagenda bagashikayo bakabona akazi kabaye kenshi bakagatoka bakaja kwigurisha bakaja kwidandaza bakaja gusambana nabo basambana hanze mugabo umukobwa yagiye azi ati jewe nukuri mve akazi naho bazoma akazi ko kuvyuka saa 10 jewe nzovyuka nkore hama akazi karangiye njyame urumva abo bakobwa barakora nukuri kandi baragira ico bimariye ndabesha none Eliane sawa nibyo barakora barakagira ico bimariye yego ariko nawe dusubiye no ku bahungu mugana abahungu barasambana none umuhungu yoshobora kumara imyaka 2-3 ata mukobwa babonanye gaye jana mwagiye abahungu basambana n'abandi reka ndakubwire umuhungu baby girl umuhungu agiye gusambana iwa abafisa erega none ntahembwa arahembwa kandi nimba umubiri umunaniye akumva ko atokwihanga afata muri amahere yiwe akaja kugura sivyo none ingenda kubwiye example imwe nko ku muhungu hariho nk'umuhungu sinzi uko wigeze kubibona byarabyungurutse cyane ku masocial media bavuga ko bamwiciye mu Barabu bamukasi imboro n'amabi none ujya nawe ko bamukasi byananiye uje yapfuye kubera ingeso yiwe ngo bagize iki urumva nayo ari gusambana yapfuye kubera ingeso yiwe mbi n'abahungu bariyo nuko rero by'abahungu benshi atabyo tumenya cyane kumenya iby'abakobwa urabona abahungu nabyo tumenya cyane kubera abahungu barabikiranira amabanga cyane ikindi nacu ntabwo bameze nka twebwe abakobwa igira kabiri abahungu ntabwo ari benshi mw'ibi bihugu nk'abakobwa basoja ihereye ahantu hari ikibazo saho gusambana ko barasambana hose ariko nimba ugiye gusambana ni wasimira responsibility ko wagiye gusambana hanyuma nikiza kuvamwo kubera wasambanye wenyene uze kucemera ugitahane wenyene apana kuza gutakibara kubantu uvuga ngo monaka ngo niwe yangize gutya na gutya wisha kuri company urumumenere wewe ku muryango yaguca ku gihugu ni wewe nibyo je namwe nshaka mbwire kagenda nibyo je namwe ngira nashaka ndamubwire si bose hariho ababikora hariho n'abatabikora hamaro bagaca abo babikora bagaca bashaka kuza baregeka urubwa ku makampani aba yabarungitse Eliane merci beaucoup ku kintu uvuze jewe ico urana ndakubwira jewe kintu bon kagenda ikintu yavuze urumva bisa nkaho umengo bariko bon uvuze ikintu yariko aravuga ko abakobwa ni simbaze amajana 3 bagiye bagatakara ntumbaze abo byaravuzwe nuko ari abakobwa amajana 3 bagiye baratakara reka ndakubwire kagenda abo bakobwa nimba baratakaye nibo baza aho bari umwe wese arabiye nabo bakobwa amajana 3 nago batakaye ejo naragerageje kubimubwira baringa nabo bakobwa bageni ejo narababwiye akazi k'umwarabu nakazi nakamwe ukora wicaye akazi k'umwarabu uguma uhagaze voilà merci beaucoup
ivyo Aha. bivuga erega hari ivyo igihe bivuga amaguru abantu abyimba batabizi mugabo hari iyo igihe umaze amaguru kubizi abyimba hari igihe umugongo ukurya amaboko kira ahantu hose urakora hakakubyibana nta mahera y'ubusa ariho nta sawa muri ivyo bihugu vy'abarabu nta mahera y'ubusa abaho mu gihe rero we uba ufise abandi bantu muvugana baba baramaze kuva mu makontra akakubwira ngingo hanze ngo vayo ngo uzohembwa amahera ya naya kimbwe uzotaha uruhuke uri wa mukobwa wamenyereye kudakora urindera amaboko uca utoroka muko gutoroka na passport ujana na igama ujana ibyo bitwa ibyo bitwa indangamuntu iwacu mu Burundi na kimujana kate simu byose urata uca ukoresha bishasha Eliane jewe ikintu novuga nukuri ko Imana muhimirize abahungu abakobwa bagenda hanze gukora kuko ubu mw'iki gihe Uburundi bwacu bumeze nabi yaba abahungu yaba abakobwa bose bararira nta kazi bagira nta kintu na kimwe ubu uye mu Burundi mani kugira si bose vraiment ndabizi ariko abenshi nka 80 cyangwa 90% bararira urumva rero uronsa amahirwe jewe sindavyanse yuko umviriza umviriza sorry gatonya nibo babo rero bace batangura kuza baravuga ngo abantu barabuze ngo abantu barabuze guys sorry gatonya sibyo tumvikane gatonya jewe sindavyanse yuko tuvuga duti hariho ubukene mu Burundi abantu baje kurondera inoti ni ibintu twese dutegeza gukora na jewe no promoting ariko ifo osiko tuvuga be careful sibyo ndabeshe none sibyo twumva yuko hariho case nkizo ndumva umenga ababa bariyo boba ivyabona bagatanga amatemonyage bakavuga ati ugikuye hapa kujebajeba hapa awezi gutumika wicaye nuko ariko arabivuga baby girl comme ça ajya ma company sinibaza ko bobo bababwira ibi turiko turavuga ngaha sinibaza ko bababwira ngo nabyo babwira babo babakuru hagaze ngo amasahana yandi ngo ego nabo nabyo babazi bo babwira ngo kagenda nabo nabyo baba bazi nabo nako baba bizi kujya kubuyaya bw'Ibujumbura no kumesa impuzu ukoza amasahani ugakoropa mu nzu ugateka biba biheze hariho nk'umwarabu usanga aba nko mu nzu igeretse 3 kimbwe 4 bakubwiye wowe kuzokora hasi honyene kimbwe inzu 2 zigereka ngo usanga ni inzu 4 kimbwe 3 uzikora zose ugorora uragororera mu kigongo mu kubyara naho ushobora nko gusanga nk'iyo nzu nko mu ndwi imwe ishobora gutembereramo nk'abantu barenga ijana je ndavisa akabanza sibyo ndavisa akabanza none umushahara uca wongerekana canke uguma ari wawe ni wa wundi nyari uri muri $8 amajana 9 sawa twumvikane rero aho rero niho numva umengo hahagaze aho mwebwe rero wewe Eliane wewe baby girl n'abandi mwese soja niho muca mubera inararibonye ku bandi baba bagira baze ngaha sibyo no kuvuga yuko ahantu hose bagusinyishije gukora uhembwa biri legale biremewe si bibi ariko ako kazi kaba gafise aho gatangurira naho gaherera kaba gafise amasaha utangurirako n'amasaha uja kuruhukirako kaba gafise amakonje kaba gafise ama assurance umva ibintu byose hariho ibintu biba bikenogera ako kazi gakogo si rero umuntu urashitse ukazubona umuntu agufotoye nka kwa kundi bafotora ibisuma nka kwa kundi bafotora abantu bafashwe na polisi kazona baragutwaye telefone kazona baragutwaye passport ntushobora kuvugana n'umuvyeyi wawe ushobora kuvugana nabo muvukana ibaze uri nk'umumama wagiye gukora ntushobora kuvugana n'umugabo wawe ntushobora kuvugana n'abana bawe ivyo bintu byose bikaba uhagaze nindira gatomeze nshaka yuko mwumva akazi kiwanyu nka mwebwe muri yo nk'inararibonye hama uwo muntu ari mu Burundi akavuga ati sha bashaka bankoresha bamboheye musi ncuritse jewe I don't care
ngiye guca bwemeye. inoti ndaje uravyumva aho nyine uba utanze information nziza mugabo uvuga ngo uragiye muri kampani urinjiye mu ndege urashisa ahantu nta muntu umwe akubwiye ikintu na kimwe bakubwiye etaje imwe umugani wawe ngo etaje zine amahera niyo yandi nyene umushahara niwiyongera ngo n'ubucakarara sita urazi ikosa hano ribera akagenda information niyo wabikosa information ikosa hano riri ni muri recruitment ikosa libera muri recruitment muri processus ya recruitment bariko bararecruita abantu ntibababwira exactement ce qu'ils vont faire face mugabo ikibazo nabonye ntabyo baba bazi ariko sha soja ibintu menye muri live zibiri ushatse kumbwira ko banafise company ibintu menye muri live zibiri kagenda umuntu tumwe izo company zitwara abantu sivyo nabo baba bafise urumva donc ni company iri mu gihugu ikabiri na Dubai canke Qatar canke Oman ukuranyumva iyo company rero haraza umuntu ni hakujya kwa Rimikashi iri mu Burundi urumva ufise ikintu ushaka kuja muri Rimikashi rero ari umuntu ashaka ijya agent ashaka umukozi agenda muri ijya agent iri Dubai akavuga ati rero jewe nshaka umukozi azonkorera muhira okay ushaka uzokora iki ushaka uzokora mu nzu urumva iyo company ntizogenda ngo ngiye kuraba ngo wowe ngo ufise inzu ngo etage imwe canke ngo muri saro gusa canke ngo chambre ukura vyumva bakubwiye ati okay nta kibazo ukeneye umukobwa ukeneye umuhungu umukobwa okay umukobwa sawa umukobwa turamufise baca batelefona muri company hariya mu Burundi okay twe dukeneye abakobwa batanu hari abantu batanu bakeneye